Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi munywanyi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano ndakuramukije nezererwa cane no kubana nawe muri no mwanya w'ikiganiro cawe kugira ngo dusangire amajambo Imana yanshize ku mutima, kandi ndakwifurije guhezagiranwa nanje muri no mwanya tugiye kumarana. Mu nyigisho zarenganye twarize ingene umuntu akizwa, tubona n'ibiranga umuntu akijijwe. Abantu benshi bakunda guharira, bamwe bemeza ko umuntu yakijijwe ashobora gutakaza agakiza, abandi nabo bakemeza ko bidashoboka ko umuntu atakaza agakiza. Uno munsi ntituvugana kuri izi mpari, ariko ngomba turabire hamwe ingorane zitatu zishobora gutorerwa umuti n'amaraso ya Yesu Kristo. Nshuti yanje, kuba twarakijijwe ntibisigura ko duca turonka uburenganzira bwo gukora ibyo twishakiye gushika aho tutaba tucumvira Imana. Ntibinasigura ko duca twemererwa gukora ivyaha uko twishakiye nkaho umenga turabirekuriwe. Rero menya ko igihe dukoze icaha tuba tuguye mu ngorane zitatu zizana ingaruka ziri mu migwi itatu nyene, kandi turabona izo ngorane ico zizana ku ruhande rw'Imana, ku ruhande rwacu canke ku ruhande rwa Satani. Unkundire rero turabire hamwe izo ngorane zitatu hamwe n'umuti canke inyishuru dende kuri zo, ariyo amaraso ya Yesu Kristo. Ingorane ya mbere ni gutandukana n'Imana. Iyo dusomye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 59 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, haratubarira ibidushikako igihe dukoze icaha. Dusome ano majambo: eho ukuboko kuhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Ariko ibigabitanyo vyanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ivyaha vyanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Aba bantu b'Abisirayeli bagirwa n'ivyaha vyinshi hamwe n'uburyarya bukomeye. Ibi vyatumye batemerwa n'Imana. Abayikorera ibikorwa vyabo, amashikanwa yabo n'ibimazi vyabo uhoraho yarabigaye. Ihanga naryo rishikirwa n'ivyago. Mu gice ca 58 Imana yarabareka, ariko ikagumya bagabisha kw'ivyo bakora harimo no kwisonzesha bitemewe, kuko babikora buzuye amahane, imitongano, gukubitana ibipfunsi byo kugiriranira nabi. Ngaha rero havugwa ingaruka y'ibigabitanyo vyabo. Suko uhoraho atarashoboye kubakiza, bikaba byaratumye bababazwa n'ivyago. Nta mpamvu nimwe yotumye bacira uhoraho urubanza bakamwidogera. Nuno munsi abantu iyo bashikiwe n'ingorane, ivyago canke ibigeragezo bikomeye, baca bidogera Imana ngo niyo itumye bibashikako. Yamara ku murongo wa kabiri umuvugishwa n'Imana Yesaya arabamenyesha icatumye bashikirwa n'ivyo vyago, akavuga ibintu bibiri nyamukuru byatewe n'ibigabitanyo vyabo hamwe n'ivyaha vyabo. Mbega ni kuki vyavuzwe ibigabitanyo hakavugwamwo n'ivyaha? Bibiliya ikunda kuvuga ibintu bitatu, uri kuraraba womengo birasa canke womengo bisigura kimwe. Ibyo bintu bitatu ni icaha, ikigabitanyo canke igicumuro. Icaha ni kudakora ico wagezwe. Bibiliya itubwira ko twaremewe kwama duha Imana icubahiro. Kutabikora rero bitubera icaha. Icaha ni kugarariza. Iyo dusomye mu gitabo co Kuvayo igice ca 10 ku murongo wa 16 dusanga icaha ari kutumvira. Dusomye mu Migani igice ca 24 ku murongo wa 33 n'uwa 34 dusanga icaha ari gukora ibizana ingaruka mbi. Dusomye mu cete canditswe na Yakobo igice ca 4 ku murongo wa 17 tubona ko icaha ari kudakora iciza kandi ukabigira ibigirankana. Igicumuro: gucumura ni gukora ico wabujijwe canke kurenga ibwirizwa, kurenga icagezwe. Akarorero tugasanga kuri Samusoni
Bibiri tubwira ko yari umunaziri w'Imana, yari afise inkomezi zidasanzwe kandi inkomezi ziwe zari zinyegejwe mu mushatsi wiwe. Yari yarabwiwe ko adakwiye guhirahira ngo amenye ibanga avuge aho inkomezi ziwe ziri. Ariko Bibiri ishaka kutubwira ko byageze igihe akamenya ibanga akavuga aho inkomezi ziwe ziri, mbere akavuga ko uwo mumwa umushatsi izo nkomezi ziwe zohera agaca hinduka goyigoyi. Ibyo byaramushitseko kandi yari yarabibujijwe. Yaracumuye rero. Ibigabitanyo, kugabitanya ni kwigira inama yo gukora ikibi ukabishitsa mbere ukabishishikara kenshi ntiwihane. Akarorero turakabona ku mwami Dawidi atwara umugore wa Uriya mbere agatako akecisha Uriya. Hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Igihe Imana yaremye umuntu yaramuhaye ibimukwiye, ariko rero ishinga karimbi kuri ubara kirya giti canje n'icubumenyi bw'ikibi n'iciza, niyo akirya n'ukuri uzopfa, mbere niwagi kora kuzopfa. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Satani araza n'akarimi keza abwira Heva w'Imana irabesha, uyu mugore aratega ugutwi ngo kanatsinda icamwa n'iciza, nuko aracaha ahako Adamu baca babona ubwambure bwabo, baja guhunga bahungira hehe. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza inshuti yanje, hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza, ntubikijora. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Inshuti yanje mwana w'umuntu, ufite vyinshi canke bikeyi, hari vy'Imana yakurekuriye, hari n'ibindi yakubujije. Niyo Satani yazana ivyiwe, uraca usenga ubaza Imana, uhitemwo neza ntugwe mu caha. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Satani naza akwereka itunga n'ibindi vyinshi bihenda amaso, ngora bifyisi nivyo tubona, nayo ivya Yesu n'ivyakure cane. Wibuka ijambo ryo kwihangana, hitamo neza, erega ntuzi igihe cawe co kuva mw'isi. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza, ntugwe mu caha. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Dusome mu gitabo c'Abavugishwa n'Imana Mika igice ca 2 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haravuga ngo ibara rizobonwa n'abanse kwihana. Bazobona ibara abigerera ibyo kugabitanya
bakigira inama zo gukora ibibi bari ku buriri bwabo, bwaca bakabikora kuko bibashobokeye. Bifuza amatongo bakayanyaga, n'inzu bakazikumirako, bagahahaza umuntu nabo mu nzu yiwe, mbere umuntu bakamuhahazanya n'itongo ryiwe. Nuko rero ukundi kuhoraho avuze, raba ibyo nanje nigereye ni icago nzoteza uyu muryango, kandi ntimuzocigobotora ku mazosi canke ngo mugende murarisa agatwe, kuko kizoba ari igihe kibi. Uwo munsi muzoba iciro ry'imigani, mucura intimba muti biracitse turageseye. Inshuti yanje, ngaya majambo dusomye avugamwo ibigabitanyo, nkuko twavuze ko ari ikintu kibi wigira inama mu mutima ugaca ugikora kandi ugashishikara gukora ibisa bityo. Ngaha Bibiliya itubwiye abantu bategura gukorera abandi ibibi, abanyaga amatongo canke inzu by'abandi, abahahaza abandi. Bibiliya itubwiye ingaruka z'ivyo bakora, ngo bazobona ivyago birekuwe n'Uhoraho, bazobona ibihe bibi, bazoba iciro ry'umugani, bazocura intimba bati biracitse turageseye. Nshuti yanje unkurikira, nguku uko abakora ibibi nk'ibi bazomererwa, ngize ingaruka zizobazako. Uzoba ari umunsi uteye ubwoba kuri bo, kandi ibihe bihambaye bizoza kuri bo, bicuze bacura intimba. Ibihe bibi, wisuzume ntuzobe uri muri aba. Uhoraho Imana yaragishoboye gukiza Abisirayeli nkuko yahoze, kuko ashoboye vyose. Ukuboko k'Uhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe no gukora ibitangaza. Iri jambo ryatanguye kubwirwa Mose ubwa mbere na mbere, igihe yarakekeranije ubushobozi bw'Imana kubijanye no kugaburira inyama ingabo ziwe, abasirikari 600,000, kandi Uhoraho yavuze ko azobagaburira mu kiringo c'ukwezi kose barya inyama kandi bakazihimba. Iyo dusomye mu gitabo cyo guharura igice ca 11 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23, Uhoraho yaragishoboye kandi yarabyiteguriye kubafasha nkuko yamye mu kumva hamwe no kwishura amasengesho yabo, kuko ugutwi kwiwe kutapfuye, kandi na kare iyaremye amatwi ntiyonanirwa no kumva. Ushime mu gice ca 65 mu gitabo ca Yesaya nyene ku murongo wa 24, Uhoraho yavuze ngo batarampamagara nzobitaba, kandi bakivuga nzokumva. Iyi Mana rero yitaba abantu bataratangura gusenga, Imana yishura abantu bataraheza gusenga. Wumve ko atakintu na kimwe yonyegezwa, kandi ko byose bishoboye igihe hageze kubikora. None rero mugenzi, niki kiguteye ubwoba? Niki kiguhagaritse umutima? Iyi Mana nyine inkomezi zose, nyine ububasha bwose, yobaho ite itazi ingorane zawe? Yoshobora ite kutishura amasengesho yawe? Reka kuyitonganya canke kurogota, kuko ntiwoyitsinda. Ahubwo suzuma urabe ko atabyo wakoze byatumye iraba hirya ntibikitaho ibyawe. Abisirayeli baritega iciza na kimwe cozanana mu maboko y'Uhoraho bakakibura, kuko bari bakibizibishije ibibi bakoze ntibihana. Ibyabarega bakoze ntibihane ni ibigabitanyo hamwe n'ivyaha. Kandi igihe Uhoraho yarasuye arasezerana ati abamurwanya azobishura ishavu, kandi abansi biwe azobihora. Nshuti yanje, ibyaha bitandukanya uwubikoze n'Imana. Imana irera kandi iragororotse muri byose. Gutandukana nayo ntibisaba gukora ikibi gikomeye cyane nko kwica umuntu canke ibindi. Yamara no kubesha byonyene bituma dutakaza ubwiza bw'Imana. None rero ni gute dushobora gusubira kwemerwa n'Imana? Inzira ni imwe gusa, ni kwemera amaraso ya Yesu Kristo akadukurako icaha cose cadutandukanije n'Imana. Dusomye mu cete ca mbere canditswe na Yohana igice ca mbere kuva ku murongo w'indwi kugera ku murongo w'icenda, ano majambo aravuga ngo ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu,
kandi amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwoza icaha cose. Tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatuye ivyaha vyacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka, ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ubwabitanya kose. Imana yacu ihabwe icubahiro cane. Aya maraso avugwa hano atuboneka ko mu gihe twahariwe ivyaha, kandi duharirwa ivyaha igihe tuvyaturiye Imana. Igihe tumaze guharirwa, igisika cadutandukanya n'Imana gica gikurwaho kikahava. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yumva umengo ntiyahariwe, ariko ivyo ntaco bitwaye. Icaha cose waturiye Imana kirahanagurwa kandi kikaharirwa. Ingorane igira kabiri muri zimwe zitatu ni gutsindwa. Gutsindwa ko mu mutima ni akarangi canke agakomere gasigara mu bwenge bw'umunyavyaha ahejeje gukora icaha. Uyo muntu aguma yibuka icaha yakoze n'uburemere canke ingaruka camugizeko, akumva ko yigaye. Dusomye mu cete candikiwe Abaheburayo igice ca 14 havuga ko amaraso ya Yesu Kristo uwitanze atagira gasembwa abitewe na mpwemu yera niyo akuraho ubuhumane bw'umutima. Ibikorwa bipfuye birahava, hanyuma tukabona uko dukorera Imana nzima twemewe kandi kwidegembya. Iyo duhariwe ivyaha rero turozwa n'amaraso ya Yesu Kristo kandi imitima yacu igahumanuka. Umusuraje wakanitanure abibone n'impunzi z'ibibi bazocika ibishingwe abicara mu rusengero rw'Imana bigira ko ari abakristo nawe usanga ari ntagondwa baragowe. Umusuraje wakanitanure abibone n'impunzi z'ibibi bazocika ibishingwe abicara mu rusengero rw'Imana bigira ko ari abakristo nawe usanga ari ntagondwa baragowe. Ingorane igira gatatu ni kuregwa na Satani. Tumaze kwatura ivyaha vyacu, tumaze guhabwa ikigongwe, umutima umaze kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo, dushobora kumva iyindi ngorane y'ikirego co mu mutima. Ico gihe umunezero uburi kurahera. Satani rero ico akora muri ico gihe ni guca intege abizeye, akabazingamika ngo boye gukura mu buryo bwa mpwemu. N'iyi ngorane nayo nyene ikurwaho n'amaraso ya Yesu Kristo. Mu kwizera hamwe no kuboneka ko amaraso ya Yesu Kristo, kamere kacu k'ubukristo kose karahinduka.
mugenzi, ntukemere kuguma umwansi w'Imana watandukanijwe nayo. Reka kuguma uremerejwe no gutsindwa hamwe n'ibirego by'umurwanizi. Kugira ngo ugume widegembya, hari ibintu bitatu ndakwibutsa gukora. Icambere ni kwaturira Imana icaha cawe. Ubwa kabiri, kwizera ko wahariwe kandi ko wogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubwa gatatu, ukwiye kubaho watura mu mutima wawe ko wahariwe kandi ko wogejwe n'amaraso y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Aya maraso afise igiciro kinini bihebuje. Mu gusozera, reka dusome mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 33 ku murongo w'8. Ano majambo aravuga ngo, nzoboza ibigabitanyo byabo byose ibyo bangabitanije ko, nzobaharira ibigabitanyo byabo byose bangabitanije ko n'ibyo bancumuye ko. Imana ishimwe cane. Mugenzi, aya majambo yaje kuri Yeremiya igihe ari mwibohero. Nawe aho woba uri hose, hoba mwibohero, hoba mu kato bimwe bita confinement ku bwa coronavirus, haba mu bitaro, haba mu mibabaro itandukanye, numenye ko atakintu na kimwe cobuza Imana gushikira abishatse gushikako. Umwami Dawidi mu mazaburi yiwe niho yavuze ngo, mbega mwemu uhoraho no muhungira hehe? Aravuga ngo, naho no kwambara amababa nkaguruka nk'abamarayika no musanga mu kirere, ngo naho no manuka ibwindi kuzimu mwemu yera no musangaho, ngo ntaho no hungira mwemu w'Imana. Nawe aho uri hose, mwemu w'Imana ashoboye kugusangaho niwatunganya umutima wawe. Iconzi nuko azi ibyawe kandi arabibona. Kimwe gusa, ibuka ya majambo twabonye avuga ngo, ibyaha, ibicumuro n'ibigabitanyo nibyo bidutandukanya n'Imana, bigatuma yanka no kumva, yanka no kubona ibyo turimwo, kuko ubwacu ibyo twakoze turimwo tukibirimwo tutarihana bica bibigisika, gituma bwa bwiza bw'Imana butadushikako, bituma tudatabarwa gushika igihe twihaniye. Nta na hamwe mwemu wayo atoshika. Intumwa Pawulo ibyete byinshi birimo ubutumwa bwiza bubohora yabyanditse ari mwibohero. Mugenzi, Yeremiya ari muri ribohero nyene ahabwa amajambo aremesha ubwoko bw'Imana, amajambo yabongereje ibyizigiro. Muri ayo tubonamwo Imana isezerana kuzoboza no kuzobahanagura ibicumuro vyabo hamwe n'ibigabitanyo vyabo. Bibaye uko nta rubanza ruzoba rukibabonekako. Nshuti yanje, abari muri Yesu Kristo barahiriwe. Abari ko amaraso ya Yesu Kristo abogejwe n'ayo maraso, nta rubanza ruzobatsinda. Imana ibabunira mwijuru ikabanezerererwa, barayihamagara ikabumva. Yeremiya uyu arabishingira ntakabivuga. Igihe Imana yamuhamagara ati, mpamagara ndakwitaba kandi ndakwereka ibyikinze, ivy'amaso yawe atari bwabone n'iby'umutima wawe atari bwiyumvireko. Niki cotuma ugumana umutwaro w'ivyaha? Niki cotuma ugumana ingorane? Suzuma urabe ko utasubiye inyuma. Suzuma urabe ko atabyo ufise bikurega biriho nk'igisika gikingira kigutandukanya n'Imana, bigatuma ubwiza bwawe butagushikako. Niwahindukira ukihana, Imana irakugirira neza kandi iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Naruhebwa arakira. Dusenge. Mana uri mwijuru, mwizina rya Yesu Kristo, tuje imbere yawe tuguha icubahiro kubw'amajambo mazima wongeye kuduha uno munsi. Ayo nsangiye n'uyu mwene datanyumvirije. Tubonye ingorane zitatu zikomakomeye, ariko kandi tubonye ko hariho inzira imwe gusa yo kubohoka, inzira imwe yo gukira, nukwezwa n'amaraso y'umucunguzi Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege. Uyu yihanye yumvise afashijwe n'iri jambo, uyu muntu afashe ingingo yo gusubira kwemerera ayo maraso ngo amweze, ndamusengeye kugira ngo muharire kandi umwoze, umweze kandi wibagire ibyo vyaha, ibyo bicumuro n'ibyo bigabitanyo. Hamumufate ukuboko umukomeze, umugwanira intambara kandi umuhe kunesha, umuha amahoro kandi umuhe umugisha. Uzigama abera bose, uzigame n'igihugu cacu kandi umpana umugisha nabo. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nshuti mugenzi wabanye nanje, ndagushimiye ku mwanya wampaye
kandi nizere ko woba wafashijwe. Ndashima cyane abama bantera kamo bakansangiza imitwaro yabo kandi bakanterereza amasengesho. Nanje muranda basengera kandi ndanezerwa cyane. Nizere ko Imana ishishikara kubagirira neza. Wowe utarabona inyishu y'Uhoraho, wihangane. Uhoraho ntazinduka kandi ntacererwa, akorera igihe. Kimwe gusa urinde umutima wawe ntuje kure yayo. Naho butaha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.